Imana himbazwe. Nabaye kazi muganiro cacu umuhirwe ninde gicako Impamba TV. Papa Teddy muri kumwe muri kino kiganiro dusome ijambo ry'Imana. Itanguriro 12 somurongo wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu. Iyamagagwa rya Aburahamu. Uhoraho abayira Aburahamu ati va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu uzokwereka. Nanye nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi abazokuvuma nzobavuma, kandi muri wewe n'imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Umuhirwe ninde? N'umuntu yemera kuva uko urasoma uvumenga ni ikintu coroshe. Imana yari ibwiye Aburahamu, umugabo yibereye mu muryango wabo, yibereye mu gihugu ciwe, aguwe neza, kandi Aburahamu ntiyari umukene, yari afise ubutunzi, yari afise inka, yari afise intama, se n'abungere. Mu meya turabona yuko abungere we bashoye na Loti mu gihe Loti yari yamukurikiye. Ukumva ijwi rikubwiye ngo va muri umuryango wanyu, va muri icyo gihugu canyu, va no mu nzu yaso usigaho umuvukana, ugende wenyene atanumwe mujanye, hama nzoguha umugisha. Umugisha abenshi bitanye umugisha n'ibintu bigaragara bafise. Aburahamu navyo yarakene, icyo atarafise ni yarafise umwana gusa. Ariko kubwo kumvira Imana yayimuhaye ko ugoroka, ubwo kumvira twese abakijijwe twitwa abuzukuru ba Aburahamu, kuko yumviye akemera kuva adaravye ko agiye mu gihugu azi, mugabo arakurikiye gusa ijwi rimusaba kumvira. Si ikintu coroshe kuva mu gihugu cawe. Systeme za mu gihugu nyinshi cyane, systeme bose urabona ko aba barakora ibi kandi baronka umukate w'umwana, aba barakora ibi baronka ivyo bakeneye. Ati najewe ndabikora, kandi bamwe barasenga, abandi turasengana, mbere turakorana nayo ma systeme natari mu muco. Mugabo kuko aronka umukate w'umwana, gashaka kubaka ivyubaka, gashaka gutera imbere, kuba ati nta kibazo, ni sawa cyane. Mugabo niyumvira Imana ibwe uve mu gihugu cawe, mu mikorere yo mu cyo gihugu, mu bimana yo mu cyo gihugu, mu migenzo n'imico idahwinja mu y'Imana yo mu cyo gihugu, wo kumenga ni wovamo mu muryango wawe. Abi wacu bavuga uko bagenda uko, nibahangarwa niba bagira uko bigenda uko nuko, ukanga kuvayo, ukanga kwirotira ko none ninagenda nzokunguka iki? Umugisha nshaka amafaranga, nshaka ibintu bikwegana, nshaka ibintu biriya, nshaka ibintu kandi birumvikana. Umuntu wese hano musizuba aragomba kugira ikintu asigiye umuryango wiwe, passage imaze ko ahantu kwisi tuzoha imyaka n'imyaka. Basokuru bacu barabayeho nibagihari, natwe tuko turabaho, abavyi bacu bamwe barabayeho nibagihari, bari bakomeye cyane. Natwe tuko turabaho ejo nitwa duhari. Urumenga ugomba gusiga izina, ugomba gusiga ikintu kanaka, bigatuma uko ibintu byose mu nzira zose n'isari z'Imana ugakwega, kuko wanse kumvira Imana ngo ugende uko Imana igomba ko tugenda. Ukaguma umugisha, ukaguma kwicira inzira. Mugabo umugisha Aburahamu yaronse yasa kwitwa sekuzo w'amanga menshi cyane. Ubwo kumvira kwiwe amanga menshi yarakize, yaramenye Imana, yaramwitiriwe kuko iryo zina yari yonse, kuko yumviye Imana agagenda akurikiye ijwi rimubwiye, agasiga byose umuryango wiwe, mu nzu yabo, atari bajanye. Uretse Loti yamwikurikije inyuma, mugana nawe nyene mumera bavuye batandukana, baravana ko Loti naco yavuga n'Imana. Imana yabwiye Aburahamu ko ari wagenda agakurikira inzira Imana imubwiye. Mbega birakorohera gusiga, birakora kuva ku kintu cawe. Nugona abenshi kikaba amafaranga, abenshi gituma bamenyekana, abenshi bituma baronga ibyo bashaka. We birakorohera. Umuhirwe n'umuntu yumvira Imana, kuko wewe amaherezo yawe uzoronka umugisha w'imyaka n'imyaka, n'uruvyaro rwawe ruhezagiwe kuko bumviye Imana muri kino gihe. Mugano tumvira Imana urukutera umuvumo n'urungano ruzogukomokako, ruzogenda rugira amanyanga, kandi amaherezo azoba mabi cyane. Kaze mu kindi ganiro ubutaha so kubonera umuhirwe ninde hano kuri channel yacu Impamba TV. Mwarahezagiwe kandi Imana dushoboze gukomeza kuyumvira. Amen.